Hello, nitwa Rashmi nuwo menyesha makuru wanyu musanzwe mumenyereye mukunda kandi ashoboye wo kuri TV niho. Uyu mwanya nabazaniye umushitsi wacu, umushitsi mukunda cyane, ariko imbere yuko dushobora gutangura nawe ikiganiro ndabasabe muje kuri YouTube channel yacu niho TV mushoboye kugira subscribe muraza kubona inkengeri muce mudoma ko urutoki kugira mushoboye kuronka ama notification ibiganiro byacu byose. Ariko imbere yuko tuvugana nawe reka ndamuha ikaze ashoboye kubibwira ababwira amazina yiwe atubwire n'ivyerekeranye n'akazi kiwe. Nkuko nabibabwiye ko twabazaniye umutumire wacu reka ndamushire ngaha anyashoboye kubabwira amazina yiwe n'akazi kiwe. Ndazi neza n'umuhungu mwiza cyane kandi ibyo tuzakuyaga muraza kubiryohererwa cyane. Ntarinze kubatevya reka tumuhe ikaze. Witwa nde? Nitwa Nipo. Nipo usanzwe ubahe? Mba ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Ego uba mu gisagara cya Bujumbura ariko ushaka kutubwira ati gisagara cya Bujumbura ni kinini, ushaka kutubwira ati mba muri quartier kugira tukumenye n'abakunzi ba Niho TV bashobora kumenya kuruta. Bob, hari jambo so kurigeza kumbwira ambwiye ati ikirenge uzofata ntuzobereke umwase wawe ahantu ugiye. Yari ugenda utazi yuje niba hani Bujumbura. Nipo please babwire bakumenye, babwire none wumva umaze kutubwira uko duca tukumenya gute. Okay, mba mu Cyarama. Okay, merci beaucoup. Bakunzi ba Niho TV murabyumva ko avuga yuko aba mu Cyarama. Hama Nipo, hari ikintu kinini cyatumye ndakurondera kugira tuyage abakunzi ba Niho TV bashoye kumenya, bashoye no kumenya ivyerekeranye n'akazi kiwawe. Ukora akazi nyabaki kwanza? Je mfise akazi kenshi, mfise ibintu byinshi nkora, ariko sinzi byose ndabikunda gusa iyo uvuga ati ndodagurira ivyo ukora nawe natangura kubidondagura ikiganiro kirinagiye ataragiye. Okay, ntacyo tubwire ivyo principal ukora kandi bikwinjiriza mu buzima bwa misi yose. Ibintu bisanzwe bintunze ni ibintu byo gukina amafilme, no kuba umuproducer, yani ujya mu hinyanyuzi w'amafilme, nkongera nkaba n'umurealisateur wazo, nkongera nkaba n'umwanditsi. Apa ivyo bivanye n'ivyo nigiye ku ishure, nsanzwe ndi n'umu informaticien, shako nyita umu engineer. Okay, bakunzi ba Niho TV muramwumva yamaze kutubwira akazi kiwiwe. Mugabo tutabandanije Nepo, none numvise wambwiye ubuzi bwinshi butandukanye. Mbo mu producteur urakina amafilme, urashaka kutubwira nka filme zingahe umaze gukina canke utubwire nka filme zingahe umaze gukora? Obwa waje undonde uvuga ati kurubone so savdike uzi iryo zina rya kurubone ubuzi filme yanje yabitumye menyekana cyane ni filme twa kurubone. Kurubone wayikinye mu Kirundi, wayikinye uri acteur principal cyane. Bo filme kurubone ni filme yampaye izina icambere na mbere yanshikanya ahantu ntari niteze gushika, donc yashikanye ku ndoto nubwo ntashika ku ndoto ariko yaranyigereje cyane ku ndoto parce que abantu barayikunze cyane bituma nanje bimpa intege icambere harimo inyigisho z'ubuzima kuko nakunda gusanga ama message menshi bambwira ngo shango wakinye ngo ibintu nk'ibyanshikiye ngo niyo ndayikunda, donc biragutusha ku mutima ukumva nuko wakoze abantu ku mutima. Icyo nico kintu cyambere cyanyoye parce que mu buzima bwanje ndakunda gutanga ego sindumwera ndakunda gutanga impanuro, donc nakunze kwerekana ubuzima bw'abantu baciyemo parce que naje ubuzima nk'ubwo mba narabuciyemo, kwerekana ko ibintu nk'ibyo bibaho hari nk'abantu usanga baba bavukiye tubita mu giti batazi ubuzima ukuntu bumeze, waza kumubwira iki. So just nacetse kwerekana icyo cyo ubuzima. Si filme yonyine kurubona, hari n'indi filme twarurebeya nawe nyene ivugamo ubuzima nk'ubwo, hakabamo n'iyindi yitwa Kajembe nawe nyene ivuga mu buzima nk'ubwo, hawe n'indi yitwa Ijwi ry'umutima nawe nyene hari n'indi yitwa Amour impossible yo yavuga ku rukundo rw'abantu babiri bakundanye ariko rutari gushoboka. Hama Nepo, ego twagegeje kumva yuko filme yawe wakinye yari babaje mu bisanzwe yari babaje yari urumva ku muntu ari karayiraba bivanye n'ukungene wayikinye n'ubuzima bwiwe bivuga ko yaramwigishije ukuntu. Okay, ni byiza cyane. None nk'icyo zose wambwiye uravye none mbega urabona yuko isoko y'amafilme bivanye n'amafilme maze gukina ubona ko isoko
igenda gutura abona ko bishobora kuza ejo canke igejo kugutanga ikintu nawe ukabishima ugashima basi isoko ya film ugiye kubiraba ukagerageza kuraba n'ingene ha mu Burundi abastare turakina barakina n'ibindi vyinshi ucubitahura. Bon, merci d'abord kibazo cizumbagije parce que nta mukozi wese atokora yumva yifuza kubaho guhembwa n'akazi kiwe. So film ubu ziriko ziratera imbere cyo kimwe n'ubwa mbere warakora bigaherera iyo ama CD ugasanga ukura dandaza CD ugasanga igurishije igihumbi urumva bakoresheje ku bihumbi amajana ugasanga mugabo ubu haraje ama TV online arashobora gufasha bajya basani bajya bakiri hasi cyangwa bageze kure mu kubafasha bagakina ibintu byinshi bikaja kuri ama TV online. So iyo ni intambwe ya mbere sinovuga yuko abantu bose babeshejweho n'amafilme ariko gusa hariho intambwe nziza kandi vuba natwe tuzomera nk'abandi tugeza Netflix tugeza Hollywood aduha amahera menshi voilà gusa nta uvuka rimwe ngo yuzure ingovyi. Inshallah tubyizere inshallah tubwewe shamse vuga ati inshallah ego habaye form ndaryohewe nukuri ego meje novuga ati courage bandanya kuko mu buzima never give up ntucike intege ndizera nkuko bivuze kuko naje ngerageje kuraba hariho move ubunye ushaka kuraba ukavuga ati ego abantu benshi barayikunze si nka kera hama none iyo movie wawe yoba yatwaye nk'amahera angana gute urabye yagutwaye uburyo bungana gute? Jewe ubwa mbere novuga ko yantwaye iyo kurubone d'abord niyo filme ya mbere donc yantwaye uburyo buke ariko kubwa ico gihe kuko ari en 2017 mugabo nanje ico gihe nta buryo nanje nari mfise nantezwa kwikocha donc novuga yuko ahubwo yantwaye amafaranga menshi kubera ko nije nigira hanyuma amafaranga yantwaye yongora cyane guharura gusa ugiye kubira yatwaye uburyo bwinshi kora ko twagiye turagira camp ahantu bitwa musigati bubanza tumara ukwezi kose abakinyi bose turabanuka ni Bujumbura tugira indi camp tumara ukundi kwezi urumva ni ibintu bitwara uburyo bwinshi mufata ama hotel. Nipo ndibaza abakunzi ba Niho TV bakomeje kukumviriza akazi kiwawe kandi ndibaza ko arabitahura none uretse nivyo nta bindi bintu ukora ushaka kutubwira shatse nko kuririmba canke umuziki nturigera uja mu muziki n'umusi warimo? Boje natanguye ndirimba ariko narabihevye bambwiye ko atadonfise yo kuririmba cyane ndabireka. So ikindi naco nakora kwari gusigura intuze ya ku traduisa indirimbo ari nyinshi barazumva ku radio nije ndiko ndazisubiramo mu Kirundi indirimbo zo mu Cyongereza me ndakora apa hivyo ndakora na slam kwivuga amazina niko novuga. Wow urakora slam nivyo? Okay je ndashaka ubyerekeye bakunzi ba Niho TV ingene ubiryosha kugira nawe ashaye kuryoherwa kuko urumva biraryoshe. Bon nyinshi ariko reka ndakugirire kamwe gusa kurukunda ndazi nawe urukundo no kubona nene urukundo rubabaje gwashikwe umuntu mbona histoire isezerano ry'urukundo risose ruri hawe uritanze rikamuraza ku mugono watengase yirinda ntatsitare nkiri muto nagira isezerano mutima urukundo nigwa gusanga uzoroha ikaze nigwifuza kuryama uzorusasire mu mbeho y'igikonyozi gwe gususumira uzogorose nayo nigwaza gwaratabaguritse uzorusanasane nibuke kabiri gwa rukundo gwaraje ruhitira kuri wa mutima nyene worutabaye rurashwanyaguza ucika ubunywenwe urukundo yabagwamba sigaye ingenda gusa iyabagwa ecclesia mbasigaye ntunzwe ni Eucharistia urukundo rucungura ibyishimo n'urucungura umutima ruryoha rudodoheruka biharuvuze nagasaga iyi ni inkuru yacu y'urukundo inkuru y'urugendo rujyana nk'inyundo icuri inyundo mu nkuru yacu y'urukundo nta na kimwe cyanditswe kuko atari Juliette nanje ngo mbe Romeo ariko buri gihe ngo yiwe yasobanura mu miliyoni w'amajambo y'urukundo wahoze mu gutera ku mutima wanje ubu yibereye mu yanje marira namaze iki gihe cyose nubaka urukundo kumbe nawe ari kwanyubakira ikiyaga cy'amarira iyo uza kuvyuka mu gatondo ukisangura wenyene kuri inosi iyo ndakubwira ko ari byose nari mfise imbere ukuntu ukagenda iyo ndagucumbira ubugarimbe wari kuburya iyo ndakubwira ko umutima wanje uhaye utabagurika mbe wari kuwucungura
Yeah. hama wambwiye yuko kandi ukora producteur umaze gukora filme zingahe aho rero aronjanye kure ibiharuro mu Musanze je nakunda ibiharuro mugabo ntangwe yo guharurira ngaha mbona nakoze nyinshi depuis 2009 ngira production y'amafilme nimbere uko je ntangura gukora nuko natanguye gukorera abandi hanyuma nkabona abandi byo bakora nanje ndi kuri terrain abantu byavuga ati nanje no bishobora nza kwiro truva mu nyuma nanje sanga afise don yo gukina amafilme icanda kina filme ya mbere anakinanshikana hano kure cyamvuga ati okay ndabifatanya byose. Wow, Nipo vraiment ni vyiza kandi nico gituma je namye ndavyikeka bien avako ushobora kuba ukina amafilme kuko uravye même na ntuzenye iwawe swire iwawe biragusa tukuri mu handsome mais bien kandi hori biryoshye ukira kina film mbone ko bavuga ntabwo nashobora kumenya ikintu kikuriko bavuga wambaye ikirezi namenya ko cera ntabwo ushobora kumenya ko ndabiryoshe mugabo abafanzi nibo bambwira yuko ndabikora neza. Sawa abakunzi ba Niho TV muramwumvane poko yatubwiye ivyo akora ni mu producteur mbo yabikoze guhera kera urumva ko afite na filme yiwe yakinye so Nipo nshaka kandi kukubaza ikindi kibazo muhiri wanyu muvuka muri bangahe uruwa kangahe watangiye ishuri umwaka uhe gushika nuno munsi wahereje he tubimenye n'abakunzi ba Niho TV bashoye kumenya neza. Muhira iwacu tuvuka turi abana batandatu nje ndi buheta urazi cyari cyo buheta no uwambera mu imfura ubuheta zawe igikirundi rero so ubuheta n'umwana wa kabiri ndi umwana wa kabiri tuvuka turi abahungu bane n'abakobwa babiri natanguriye amashuri y'intango ahantu bita kuba dive ya mu Cibitoki kuba dive no natanguriye kwiga amashuri y'intango icamvayo inji Bubanza kubandanije amashuri y'intango maze kuva Bubanza ndongera kandi ndagaruka muri secondaire ndongera kandi ndasubira ari Bubanza muri secondaire ndongera ndagaruka kwiga humanité ino ku de la Plaine hanyuma nabandanije kandi niga ino no ku université nayize kuri sagesse ego muri asiatique nuko yani ubuzima bw'iwanje bwari bumeze. Okay, merci beaucoup abakunzi ba Niho TV muramwumva amashuri yose yize mwavyumvise nkuko yababwiye hama Nipo je naryohewe nico gituma nakuronde kugira tuvugane kuko nashaka kumenya juste akazi kiwawe bien nkuko abitubwiye kuri mu producteur ashaka kutubwira filme umaze gukora zitwa gute wazikinye zari juste ukatubwira true ya izo film tuzimenye hama tuzibone dushe kubona akazi kiwawe. Nagize production y'amafilme menshi hari n'ubundi mu acteur araho tukuna gukorana ibintu twatambwe sinze ko muzi tambwe afise groupe twatambwe the great hari amafilme yiwe nije ndayakora urashaka kuja kuri YouTube karaba ibikorwa vyiwe hari n'abandi benshi za Gatumba twagiye turakorana za Gitega za Bubanza za Rumonge twagiye turakorana nabo ofete hani Bujumbura no nkunze gukorana na benshi ofete ibikorwa ni byinshi mu mafilme naho no bamaze kugira production yani izo zose mwoziraba ni filme nziza cyane. Sawa Nipo murakoze cyane mwatubwiye byerekanye na filme wowe barakoranye na tambwe jewe ndamuzi kandi arakora akazi keza cyane ndagerageza kuraba nka filme ziwe ni nziza kandi yamakura amafilme ndiko ndagerageza kuraba filme uko umunsi ugiye uko imisi igiye nuko ngenda mbona ibikorwa vyiwe nukuvuga yuko wewe urakorana na tambwe n'umukorera amafilme yiwe. Okay sasa ndaryohewe cyane kubimenya hama none Nipo urekanye nuko ushobora kuba warakoranye na tambwe nkunga mu gisagara cya Bujumbura nta wundi muntu murakorana. Navuze mu gisagara cya Bujumbura ni benshi cyane vraiment aba acteur nka benshi turakorana so si muhaganda bataje amazina gusa bariho ni benshi nubu hari n'ibindi bikorwa byinshi niko ndakora byabo so gusa bariho. Sawa courage hama ukomeze gukora dushe kubona ibikorwa byawe kurusha none nk'ubu umuntu ashaka ko akurondere umukorere akazi kiwiwe vyogenda gute hasabiki nimero yawe urayitanga canke urafishe email yawe canke kugira dushoye nk'ubu ndashaka ko ndiko ndagenda nkumva umuntu arambagije ati mbega ubuze umu producteur akora bien
nkaca nibuka ati Nipo naragiranye nawe ikiganiro twogutora rero ku nimero yahe canke abantu ubu bantora barazi nimero ziwanje so hanyuma kucereka address mu minsi za tuzobabwira address kubera ko turiko turimuka turi mu bihe byo kwimuka tuzoba address tubabwire n'andi mateko ukuntu dukora ukuntu bimeze ego nibaza ko ari ico gikuru mu minsi za tuzobabwira address y'ibintu bikorwa kandi nk'abo dusanzwe dukorana bazobimenya tu kubera ko turi proche nabo bakunzi ba Niyo TV ndibaza mwamwumvise Nipo yababwiye akazi kiwiwe yavuze ko akorana na Tambwe ndazi benshi muramuzi Tambwe muramuzi akora amafilme menshi kandi amaze gukora amafilme menshi nuko nabibabwiye namuhamagaje kugira dutere inkuru ambwire akazi kiwiwe yakomeje kubivuga n'ibindi ndazi turayaga turaza guhuza hama ndabona uri umujene mwiza kandi antuka wabereye kwanza ego merci beaucoup ok none Nipo mbe ndashaka kubaza ibindi bibazo vyerekeranye na vie privée wawe canke ntivyemewe ko no bikubaza kugira abakunzi ba Niho TV bashobora kumenya bamenye n'ibindi umaze kuba umustar cyangwa umukinnyi w'amafilme na vie privée ubukigira kubera ko ari hose arigiye bakona uri kurakina uri muri douche arigiye bakubona uri kurakina uri kuriba donc na vie privée umuntu aronka so suis prêt à n'importe quelle question. Ok none Nipo mbega uba ufise imyaka ingahe uri mu rukundo canke no imyaka ni Imana bisigire yuko ubaye hata imyaka ufise je nafise imyaka kandi imyaka ari Imana yayiremye nta myaka mfise sa urumva bivuga yuko wewe nta myaka ufise ni kuri uko nyene maze ubayeho imyaka maze bayeho kumengana myinshi kenshi ibibazo ukuntu umuntu akunda gucamo bituma yibagira n'imyaka hagiye usanga twibutse imyaka twagwaye twadubiye mu ishure byaje usanga biragoye so ico kibazo nzoza kwibaza mama niwe yavyibuka byose sasa ndabona uradukwevye ntaco hama none Nipo muri mu rukundo mwa mukundanye mufise abo uvuga ati uno musi turi kumwe nabo je dushaka kuba ku rugo canke muracara abajene muvuga ati turacari ko turarondera kwanza ubuzima kugira ejo hazoza swate tuze twubake bashaka kubitubwira uvuze ati uri mu rukundo aho numvamwe ibintu bibiri swate ushatse kuvuga urukundo donc ibintu bya fiançailles cyangwa urukundo kuko uvuze urukundo je ndi mu rukundo w'abantu bose bo kwisi ok jewe sinavuze ivyo juste ndakwagije ati uri mu rukundo yani fiançailles ya ok none uwo muri kumwe mu rukundo mbe arakwemerera kuba umusitari hoho kuko je nka jewe ubwiwanje ndashaka kuvuga ati ndi mu rukundo n'umuntu mugabo uyo muntu akambwira ati no je sishaka kuba umusitari sishaka ko uzakina amafilme sinzi rero wewe arabikwemereye jewe icyambere novuga ko ategezwa donc aravyemera parce que aba yankunze abizi neza ko ari kazi kiwanje kandi ababizi neza ababizi yuko hajya uyu muntu vy'ukuri agukundira n'ivyawe nta ndagukunda nkanka kwankira umwana ya mugihe abona ko bigutunza atezwa kubigukundira kuko abantu benshi bibaza ko gukina amafilme ari ingeso mbi okay ni ikintu gishobora gutunga umuntu gishobora kubeshaho umuryango hari benshi babayeho kubera film so rero ku muntu agukunda kandi azi ubwenge aratahura ko icyo uri kurakora ari ikintu cyiza mugabo pana guca ubijana mu zindi nzira ukabicisha hariya kubera uri umustar umenyekanye ukuntu ubicisha hariya no utegeza ku respecta uwo mwa muri kumwe kandi ukubaha kandi n'akazi kawe usanzwe ukora ukiha n'icubahiro. Okay bakunzi ba Niho TV muravyumva ingena bivuze kandi biratawuritse urumva ntimumubona ari umubogare handsome arafise umuntu ari occupé nawe so ikindi kibazo nashaka kukubaza bwira babimenye mbega akazi kiwawe ugakorera amahera angana gute nk'ubu umuntu ashaka kuvuga igiciro cy'akazi kiwawe babwire abakunzi ba Niho TV bamenye ati jewe nkweze filme ndayikora amahera aya nana no icyo sidacishura kubera ko mpamvu ntacishura ni kubera ko nuwaza urampakazi nzoce ndakubwira sasa urakoze bo
bakunzi ba Niho TV ndibaza yuko twavuganye byinshi mwamwumvise yabidondoye ababwiye n'akazi akora ni kuvuga yuko ejo nagiye ni waronka akazi uzumurondere aba mu Cyarama adresse azoyitanga murakoze cyane murakoze kuba mwadukurikiranye hama nitwarashimwe nkuko nabibabwiye cyamwinjira kuri YouTube channel yacu mugire subscribe mufende yankengeri ama notification yacu yose mushoye kuyabona hama reka ndamubaye abasezere murakoze cyane bye bye uko nyene uze ndabasezere bye bakunzi ba Niho TV bye twashimye cyane kubana namwe byari byiteka kandi merci beaucoup namwe kuri uwo mwanya mwaduhaye twishimye cyane tukimara kubona ubutumire twaryohewe cyane kandi twagiranye n'ikiganiro cyiza ego abakunzi ba Niho TV mubandanye mugira subscribe kuri no channel mubandanye mukurikirana ibiganiro tubanaye dutezanya imbere nuwateza imbere niho zo butejeje imbere Nipo nuwateza imbere Nipo zo butejeje imbere niho yanene magirirane merci Nipo naryohewe merci beaucoup nawe sawa bye bye merci ndakunda